ubwo nk'ibi vy'amassurance bavuga ntibiba bisigura ko muri iyo miryango y'abakuru nabo bashinze amasosiyete ya assurance bashaka ko abantu bose boja kubashorera. Biri kumwe vyose, ku ruhande rumwe impanuro yoyo niyo abarundi ntibamenyereye kuja mu assurance, kandi ni ku bintu vyose, yaba amazu yacu usanga atari assuré, yaba iyindi migambi yose abantu bakora usanga ata assurance, ariko nibaza kwico kugihimiriza abantu bakakimenyera ko atakibi kirimwo. Mugabo ku rundi ruhande ko rimwe na rimwe imigambi CNDD-FDD ivuga kenshi bifatanye n'ikindi kintu baharuyemwo inyungu zabo, naco nyene kiriho, ko bariko barashinga ama assurance yabo, naco nyene kiriho, ico kiriho. Nticari kibi zigwiriye zigafasha, ico nticari kibi, mugabo bene ivyo biharuro birabaho. Ni nk'umuntu yambajije ati ubwo ibi tubona igihugu cyose bavuze vy'amapave mwaravye ko ata mutegetsi wo hejuru ariwe ariko arazigurisha izo pave? Ntavyonze, ariko ico umuntu yokunguramwo ngaho nuko abarundi aho bageze ubu bibagora gose kwizera ikintu cyose kivuzwe n'abategetsi b'u Burundi. Abandi basanzwe bo bazi ko ubudandaji ari watanga ikori. Sivyo, umuntu wese aguze aratanga ikori. Umuntu wese aguze ibintu byose vy'ibidandazwa byose hariho ikori ririko. Hariho n'abadandaza mbere bagera ku rugero bashaka ko n'iryo botanze baza kurishira ku muguzi, bafise ingene babigenza. Ariko abantu bomenya ko igihe cyose umuntu aguze aratanga ikori. Ikintu uguze ikaramu, uguze umunyu, uguze isabuni, ikintu cyose ugenda ukagura hariho ikori bijana. Yaba iryo kori ritariko, ico kintu coca kigurwa amafaranga make cyane yaba atakori bari kuratanga. Rero umuntu wese yokumva ko niyo uhembwe, umuntu ahembwe wese mu bisanzwe, uhembwa muri leta, uhembwa n'abigenga, amafaranga uhembwa ubundi ajya uronka siyo uba wari kuronka yose, kuko hari igice kivako kijanye no kuja gutanga ikori. Umusirikare, umukozi wa leta, umupolisi, umuntu wese yomenya ko yahembwe hariho igice bamutwara kigenda kuza kubeshaho inzego z'igihugu, igihugu nyene. Ayo mafaranga yateza kugaruka, si amafaranga ubagabira, si amafaranga ugabira leta, ni amafaranga yateza kukugarukako mu vyo leta nayo iheza ikaguha. Ni nk'uko hariho ayandi makori yadutse adasiguritse muri iyi minsi. Amakori nayo yaduka atanditse ahantu na hamwe, aho abanyagihugu bategekwa gutanga amafaranga atana hamwe. Ayo mafaranga yigeze yemezwa, inama nshingamateka itegeze yemeza ayo mafaranga. Uno munsi mu gatondo hari umunyabubanza yariko aranyandikira ati twe bariko badutoza inzu ku nzu ko duteza gutanga amafaranga ya CNDD-FDD kandi tutaraba CNDD-FDD. Igitega ukumva kwandikiye uko, urahandi ukumva ariko avuga ivyo. Ayo mafaranga ntabaho, ivyo bintu ntibibaho ko abanyagihugu batanga amafaranga ku nguvu. Nivyo amashirahamwe yigenga, imigambwe yoshobora gusaba ko abavyipfuza bayiterera, ivyo ntikizira. Mugabo ko biba itegeko ukumva ngo udatanze aya mafaranga uzibonerako, ivyo ntibishoboka. Ivyo biba bihindutse ikori. Ikori naryo ryateza kuba ryaremejwe n'inama nshingamateka, ntivyashoboka ko ikori ryaduka gutyo. Abantu rero bomenya ko umupfasoni n'umukuru w'igihugu ariko ariryohererwa mu gufata indege agatembera iyo ashaka, amafaranga na gutyo agura imiduga n'ibika ashatse. Na amafaranga yawe yakoresheje, ni rya kori watanze yavuye iwawe, amafaranga ariko arakorwamwo bijya uriko urakomera amashi, ugume wibuka uti hajya ni jewe narishe bijya bintu ndiko ndabona. Murakoze cyane, ndaramukije abatumire bariko baradushikiriza kino kiganiro. Rero jewe ico ni nutubazo mfise, ariko imbere yuko tubaza nagira kumbure ndadutarire nukubaza kubijanye nibi bintu by'amasoko. Babivuze ko cyane, ariko nshaka kubibaza ko bijanye n'ubwo buryo bikorerwa mu Burundi, aho usanga kumbure iyo sesagurwa ry'ubutunzi bw'igihugu n'ukonona amafaranga ya leta, abanyagihugu bafise ukuntu bo batavyumva neza. Nashaka kuvuga nko ku makomantere tukunda kubona iyo hagize umuntu abaza kubijanye canke avuga kubijanye n'amahera y'igihugu, amakomantere abanyagihugu bavuga biboneka neza ko abanyagihugu benshi badatahura neza ko amahera y'igihugu arayabo. Ivyo ndabivuga mfatiye ku makomantere amwe. Reka ntange nk'akarorero. Higeze kuvugwa cane ibijanye n'uburyo amasoko yo muri BRB yahawe abo mu muryango w'umukuru w'igihugu.
amakomanteri menshi y'abantu kandi ubona ko harimo n'abize bishura ngo ababipfa n'abisangiye ukumva ubundi ati aya mahera ya berube na ya beneyo kandi wakaba n'umurundi. Hanyuma ndibuka ejo bundi nta n'indwi iheze hari ibintu nigeze je kuvuga ko kubijanye n'amafaranga nyene yisesagurwa nanje nagize commentaire. Umuntu yize kandi yanize na kaminuza yasanze inbox aranyandikira arambwira ati mbega wowe ko utari mu gihugu atakori utari umudanaza ngo uratanga ikori ayo mafaranga ya leta uriko yavuga kubera iki uriko yavugira kubera iki. Nca mbona ko rero kuri ico ko hashobora kuba hariho uburyo uwo muryango ushobora kuprofita izo ntege nke z'abantu ibintu kuba batumva ibijanye n'uko amakori n'amataxe atangwa n'umunyagihugu uwo ari we wese w'umurundi. Rero co ikibazo cyambere ndagitumbereza rero kuri Faustin Ndikumana, mwebwe ishirahamwe ryanyu riharanira kwigisha abarundi guca urwevu no guhindura ingendo mu gushika mu iterambere rirama. Nibaza ko ari muri iyo nzira ndabivuzemwo. Mwoba namwe mubona ko abarundi bashobora kuba badatahura neza ibijanye n'amakori n'amataxe ko amafaranga ari mu gihugu ari baba bayatanze. Mbega nimba hariho mumaze gukora ibiganiro canke amakampanye yigisha abanyagihugu ibijanye n'uko amafaranga ari muri leta, amafaranga y'igihugu arayabo, canke nimba muba mutarabikoraho muba mubitegekanya. Hanyuma kuri ico ncangaruka kuri ico nyene mbaza Pacifique Ninahazwe, mwebwe ku bwanyu muravye ntimubona ko uwo muryango canke abandi bose basesagura amatungo y'igihugu bashobora kuba babikora kumbure ata muntu ashobora kubabaza, kuko abagiye kubabaza bose benshi usanga batumva ko ayo mahera ari ayabo, kuko cane cane abantu benshi mu gihugu hari ukuntu bibaza ko umuntu atanga ikori ari uriya muntu yagiye kudandaza, yagiye kurangura, hanyuma bakazana abajeje gutora amataxi bakamubwira ati riha. Kuvuga umunyagihugu ntazi ko nimba aguze isabune ko atanze ikori. Ntanze nk'akarorero mu bihugu biteye imbere, n'umwana wo muri primaire abazi ko amafaranga ari muri leta, amafaranga mu kigega cya leta cy'igihugu ciwe arayiwe, arayo muryango wiwe, arayase wiwe, arayo mama wiwe, arayo bavukana. Sinzi mwebwe kuri ivyo murabivuga iki, mubibona gute ko bidashobora kuba biva kuri ico? Murakoze cyane. Murakoze Shangabo. Wasabye ijambo bugira kabiri ni Mutama Petero Calvin Mbonimpa, niba ariko atwumva yo kugura akamikro kiwe agashikiriza iciyumviro ciwe. Ego ndabumva, sindiko namwe munyumva. Ego turabumva ijana kwijana duga kwijambo. Ego mwakoze kuma ijambo. Jewe si kibazo mbaza uko Pacifique, nta kibazo numaza muri ivyo yavuze, na Faustin nta kibazo numaza muri ivyo yavuze, uko byose turabizi na nyimo tubikora hamwe, twese turabumashira hamwe. Ariko jewe n'intererano nagomba mvuge nti hariho abantu bagikekeranya kuri ivyo vy'amasoko. Sinzi n'igituma icyo kibazo mwakibaje ati mbega amasoko aturirwa canke n'isanganya. Ninda yoba agikekeranya yuko ayo masoko aturirwa, kuko arya amasoko araturirwa sivyadukana umugambi baje bafise, baje mu mutwe yiwabo abasededefdede ngo baje gukenesha abantu bose bari bafise ubutunzi babidogera ati bajya abantu kugira tubashobore, reka turabe ivyo tubakorera. Rero ivyo vy'amasoko araturirwa sisanganya. Pacifique yavuze uwitwa Maregose ko yavyiyemeye akabivuga. Je Maregose twabonanye, Maregose bamwishe mugabo ntiyapfa, bagomba kumuziza kubera kuko yarazi ivy'irya soko. Jewe ndibuka ndabivuge neza, baramurasiye ahantu atembera ahantu mu mwonga, aryamaye umunsi wose atawuramubona. Nobabwira yuko ashaka abiwabo badutakambiye, ni twebwe twagiye aprodehasi yagiye kumukura aho hantu, iramuzana iramunyegeza, mugabira mu nyuma aragenda, hanyuma Adolphe aramurekipera.
burya rero yagiye i Nairobi ari Adolphe yamurungitseyo ntihajya rero bashaka guca bamwicirayo mu nyuma babona yapfuye. Hariho n'abandi bari bagiye baciye barungika gukora hanze mu nyuma baravuga ngo ntibagaruke mu Burundi kuko bari bazi ivyo vy'amasoko ingene yaturiwe, ariko bamwe baciye baguma hanze ntibatashe, kandi turabizi kandi turavugana kandi twavuganye. Rero ntibagire ngo barye amasoko aturirwa ngo ntibizwi, ivyabona birahari. Jewe naho nkuze ejo ndashaka kwitaba Imana canke hirya y'ejo, mugabo ivyo bintu vyose twaravyanditse twarabitanze birazwi. Ivyo vyose ejo canke hirya y'ejo bazobibazwa. Hanyuma hari ikintu mwavuze ku mupfasoni, karamwita umupfasoni ariko n'umupfasoni wa Ndayishimiye ngo ubushimwe aronka bijya byose murabona ajya n'isesagurwa ry'itunga ry'igihugu. Ubushimwe twese twaburose, hariho n'abandi baburose ataranashikira. Mbe nkuza kubaza Magi Mezo Shalome ubushimwe yaronse bakabushira hamwe n'akarya yaronse, burya umwana w'igihugu wese ubundi bwari bukwiye kumutera iteka. Aha nagomba ndababwire yuko jewe batandasa hajya muri 2015 mu kwezi k'umunani, mu kwezi kwa 12 rero nari ku rutonde y'abazoza kuronka prix Nobel de la paix. Mugabo kubera kuko ntari mu Burundi sinashoboye kukaronka, abandi ndije imyaka 3. Aho rero nibagira bahabe ati ubushimwe ni iki. Hajya avuga ngo muri parema, ngo parema yamuhaye agashimwe. Hajya parema yari kuvuga ndawe atavuga imbere y'abaparlementere, hanyuma tukamubona. Mugabo ntavyo twabonye kuko kera ku gashimwe n'akarose ka parema européen amasanamu arihari. Hajya rero twese turabarundi, yaye abakora yose ego n'agashimwe yakaze nk'umurundi, mugabo natwebwe twaburose nk'uburundi. Rero hajya nohanura umukuru w'igihugu n'umuryango wiwe narabe kahise k'abandi baperezida bahaciye ingene vyagenze. Iyo Ndayishimiye n'umuryango wiwe yiza yokorera abarundi neza agategura akazoza. Ivyo birakwiye. Murakoze cane. murakoze cyane Mutama Pierre Claver Mbonimpa. Ukurikira ni Demokrate, niyo abari twumva yo kugura akamikro kiwe akabaza ikibazo ciwe. Murakoze, sinzi ko muri ko muranyumva. Turabumvira na kwijana Demokrate duga kwijambo. Murakoze, ndasubiye no gushimira Fokode ku biganiro yateguye nkuko basanzwe babikora mu guha umuco abarundi ibinyegezwa biba biko biraba mu gihugu cy'u Burundi, na cyane cyane ivyo guturira kwa masoko n'ibindi bisanzwe bikorwa n'ubutegetsi buhari. Je nagomba kubaza nk'utubazo nka tubiri bano batumire bose. Turabona yuko aya masoko ku ntasha womenga nakagwi kaba kateguye iturirwa ry'amasoko kugira bigarurire ubutunzi bwabo, cyangwa kamenga no kwihorana kuba kuri hagati yabo. Umvise ko Pacifique yabisiguye igihe hisoko nkuru ya Bujumbura hakomejwe y'ingozi kubera inkuru yari perezida ico gihe. Ubu naho y'ingozi irahiye kubera hari perezida twara igitegangira nawe yabakomeje ariko arondera gukomeza y'igitega. Kano kagwi kubatse bino bintu muri CNDD-FDD ku makuru mwa mushobora kuronka muri Fokode canke ndetse no muri Praseme, akagwi kabano bantu koba kisunga iki mu gutegura bino bintu, canke bafise intumbero imeze gute bagomba gushikana ku Burundi, canke barafise umugwi w'abantu kanaka bakeneye gushira mu bukene butagira izina ku buryo abarundi basigara bari mu kangaratete. Ikindi kigira kabiri, igihe Gerase Ndabirabagiye Ingozi ariko aratibira ko ku banyagihugu babuze ivyabo, akerekana yuko leta atakimaze kandi rero no kubavugira k'abanyagihugu batacu bashoboye bari guteza kugira za kizimyamwoto. Yaragarukanye mu kanwa kiwe cyane ijambo rya assurance, aya makuru y'abanyagihugu batagiye mu assurance kugira ngo bakingire ivyabo. Ko tubona muri CNDD-FDD bategura ibintu bazi bashobora gukora, ubwo hakaba ariko ranavugwa yuko abazosubira gukorera mu isoko ya Ngozi bazotegerezwa kuba bafise ama assurance muri aya mashira amakora ama assurance kanaka. Hanyuma aya masirasi nayo ugasanga na mashira mwasigaye yigazwe n'abasenedefudede. Hana makuru mwa mufise yuko vyo biba byabaye nuko kugira ngo abanyagihugu bakwitigwe kuja kwiyandikisha muri aya ashira amakora ivyo kukingira abantu aya masirasi yaba basenedefudede dusanga amwe yanditswe ku bana babo canke ara y'abagore babo
hari amakuru navyo mwaba mubifiseko. Utubazo twanje twari uto, murakoze, ndabandanya gushimira Focode ku bikorwa vyiza ikora. murakoze Demokrate, ngira ngo tubanze twakire uwo mugwi Gilbert tugaruke kubatumire kugira ngo bashobore kwishura utubazo twabajijwe. Yego. Hariho n'amakuru tubona ko arakwirana ku mbuga ngurukanabumenyi ko n'isoko y'ubuyi Buganda yobe kwiyasha muri kano kanya. Sinzi ko nka Pacifique aronka amakuru kibiriraho hari ico yoba amaze kubironka ko. Reka tugaruke kubatumire, dutangure kuri Pacifique nahazwe mwishura utubazo mwabajijwe, hanyuma ngira ngo Faustin arakurikira. Ego murakoze. Sarangabo niwe yatanguye gufata ijambo, agira ko aranadushimira kandi natwe turamushimiye. Hanyuma ikibazo yavuze kirahambaye cyane, ikibazo kirahambaye kuko kijanye n'ingene abarundi bafata inzego z'igihugu. Kimwe Ndayishimiye amaze iminsi anakinako, hari ikintu ijambo Ndayishimiye amaze iminsi akinisha ahenda abarundi avuga citwa leta. Umwanya umwe akabwira ati iyo leta murondera ni mwebwe, hayindi leta iriho, leta ni mwebwe, mushaka leta naho ni muje mumfashe kuyirondera. Ariko hariho umwanya naho agenda abashikiranganje, tuzi yagenya abashikiranganje ko atabagenye leta ntituzi icabakoze. Rero uwo mukino uhari uratuma abarundi bagira ingorane yo gutahura nyine ibintu vy'igihugu ivyo ari vyo. Hari umwanya babwirwa ko ari bo, hari umwanya wundi ari ivya se wa mwami wa kera basaba, ku buryo bayobegwa. Ngo hariho akarero nobaha gatoyi, inama nigeze kubamwo hari muri ntihenze ngira hari muri nka 2011 canke na 12 hari Igitega, kandi yari irimwe abantu bitwa ko bazi ubwenge. Hajya twaba tuvuga nk'indege y'umukuru w'igihugu yariwe, hariho umugabo umwe wo mu Kayanza w'incabwenge yari ahari, arahaguruka arabaza ikibazo, ariko abaza ikibazo caravuga ko we nyene ubwiwe yibarije nkuru nziza. Imbega mukuru w'igihugu, aba bantu bakugora, ngo indege rero umukuru w'igihugu ngo yarariwe, ngo none nibo bayigenderamwo siyo wayigenderamwo. Uko nyene umuntu ubona ari umusirimu, ariko yarakuze mbona arahagurutse avuze ibintu nk'ivyo, aravuga ngo jewe inka zanje kuri mwe mwaranga ikibazo mfise, hanyuma yandi mafaranga abonetse nkazogura iyindi nka. Hariho rero abarundi bicara bafata ko ivy'igihugu ari ivy'abakuru, hanyuma bikaca biba ivy'umukuru w'abakuru bose, kuvuga umukuru w'igihugu, bakibaza ko arekuriwe gukoresha nk'ayo mafaranga y'igihugu uko yishakiye, uko avyumva. Hanyuma uwusigaye w'umunyagihugu bakazomugabira, uwo bakunze, uwo biyumvisemwo, bakagira ico bamuhaye bakamuzaturirako. Hariho abanyagihugu babayeho bazi ko ivy'igihugu ari uko bimeze. Hari n'ibihe bishika nkibaza ko n'umukuru w'igihugu we nyene be n'umuryango wiwe bashobora kuba bavyumva gutyo, kuko iyo ariko aravuga abandi, urumva ko abandi ashobora yonabakarira ko bononye amafaranga y'igihugu. Mugabo ugiye kuraba bo nyene, bo ingene bayakoresha, ingene bavyumva, ingene bayishirako, ukabona bitangaje, ukavuga none ni wa wundi yamye avuga bya bindi dusanga nawo amafaranga y'igihugu ayakoresha uko. Caranga bati ubwo abarundi barazi ko bo nyene batanga iryo kori, barazi ko ari kori ryabo atari abadandaza gusa batanga ikori. Tubaye turareka ko n'abadandaza bo nyene barimwo abashobora kuba batibaza ko batanze ikori, ko iryo kori batanze barifise ko ububasha bwo kuraba ico amafaranga yabo yagiye gukora. Abandi basanzwe bo bazi ko ubudandaje ari watanga ikori. Sivyo. Umuntu wese aguze aratanga ikori, umuntu wese aguze ibintu byose by'ibidandazwa byose hari ikori ririko. Hariho n'abadandaza mbere bagera ku rugero bashaka ko n'iryo botanze baza kurishira ku muguzi, bafise ingene babigenza. Ariko abantu bomenya ko igihe cyose umuntu aguze aratanga ikori. Ikintu cyo uguze ikaramu, uguze umunyu, uguze isabuni, ikintu cyose ugenda ukagura hariho ikori bijana. Iyo iryo kori ritariko, ico kintu coca kigurwa amafaranga make cyane yaba atakori bari kuratanga. Rero umuntu wese yokumva ko niyo uhembwe, umuntu ahembwe wese mu bisanzwe, uhembwa muri leta, uhembwa n'abigenga, amafaranga uhembwa ubundi ajya uronka siyo uba wari kuronka yose, kuko hari igice kiva ko kijanye no kuja gutanga ikori. Umusirikare, umukozi wa leta, umupolisi, umuntu wese yomenya ko yahembwe hariho igice bamutwara
kigenda kuza kubeshaho inzego z'igihugu, igihugu nyene, ayo mafaranga yateza kugaruka. Si amafaranga ubagabira, si amafaranga ugabira leta, ni amafaranga yateza kukugarukako mu vyo leta nayo iheza ikaguha. Ni nk'uko hariho ayandi makori yadutse adasiguritse muri iyi minsi. Amakori nayo yaduka atanditse ahantu na hamwe, aho abanyagihugu bategekwa gutanga amafaranga atana hamwe ayo mafaranga yigeze yemezwa. Inama nshingamateka itegeze yemeza ayo mafaranga. Uno munsi mu gatondo hari umunyabubanza yariko aranyandikira ati twe bariko badutoza inzu ku nzu ko duteza gutanga amafaranga ya CNDD-FDD kandi tutaraba CNDD-FDD. Igitega ukumva kwandika yuko urahandi ukumva ariko avuga ivyo. Ayo mafaranga ntabaho. Ivyo bintu ntibibaho ko abanyagihugu batanga amafaranga ku nguvu. Nivyo amashirahamwe yigenga imigambwe yoshobora gusaba ko abavyifuza bayiterera. Ivyo ntikizira. Mugabo ko biba itegeko ukumva ngo udatanze aya mafaranga uzibonerako, ivyo ntibishoboka. Ivyo biba bihindutse ikori naryo ryateza kuba ryaremejwe n'inama nshingamateka, ntivyashoboka ko ikori ryaduka gutyo. Abantu rero bomenya ko umupfasoni n'umukuru w'igihugu ariko ariryohererwa mu gufata indege agatembera iyo ashaka, amafaranga na gutyo agura imiduga n'ibika ashatse. Ni amafaranga yawe yakoresheje, ni rya kori watanze yavuye iwawe, amafaranga ariko arakorwamwo bijya uriko urakomera amashi, ugume wibuka uti hajya ni jewe narishe bijya bintu ndiko ndabona. Nico gituma umunyagihugu ateza kuguma abikurikira. Mutama Mbonimpa nta kibazo nawe nyene yatubajije, ariko nkuko yama yatanze intererano zikomeye cyane. Kandi murazi niyo duhuriye mu biganiro ko hari ikintu nkunda kuvuga nti hari ivyo ashoboye je ntazishobora, buriya hari ivyo adudurira ko mu mvugo yiwanje usanga ntaduduriye ko. Yagize ati kuri iki cisoko hariho umuntu aciyumvira ngo mbega barayaturira, tisi ibintu biboneka ko bayaturira. Aca rero ashiramwo ikintu gikomeye ngomba ngarukeko, aho yagize ati mu ntango bavuga ko bafitiye ishavu abo basanze batunze, bagira bati abaka ubutunzi bo baburonke. Kumbura ivyo bivugwa hariho abavyakiriye bakumva ko menga vyo kumvikana, kuko icyo gihe babwira nko mu isoko nkuru ya Bujumbura ngo benshi mu badandazayo n'abatutsi. Uyu munsi abashobora kuba ico gihe barabikomeye amashi bumva umenga birumvikana, ntibari bazi ko nabo bizobashikira ukundi. Uyu munsi Ingozi nimba bayituriye, ibimenyetso ni vyinshi vyerekana ko bishoboka ko bayituriye. Murabona ko vyagarutse ubu naho bifatiye, bishobora kuba vyafatiye ku ntara. Umvirije ingene abo badandaza b'Ingozi bariko barabivuga. Nukuvuga ejo bavuze ati duturire ivy'abatutsi, ubu naho haje duturire ivy'abanyengozi. Murumva ivyo bintu, umuntu wese abandanya ashigikira ivyo. Nuwo ukumva uyu munsi ngo baturiye ivy'abanyengozi, bice bimubuza ko amenye kwiwe ejo atazi ko atariwe azoramukirwa ku kindi kintu bazovuga ntazo ko kizobakira. Hanyuma umwe wese yibuke ko bene ibi by'ubutunzi bifatanye nkuko Faustin yabivuze. Ntiyaze baguhende ngo baturiye ivy'abanyengozi, sivyo, kuko igihugu cose kirakorwa ko nabijya bakoze hariya. Uturiye ivy'abanyengozi, ubutunzi bw'u Burundi twavuze amafaranga yava aza gufasha ibindi bukorwa ko bwose, ku buryo nawe w'umunyamakamba, wewe w'umunyarutana, wewe w'umunyacibitoke, bijya vyakozwe Ingozi biragukorako, kandi uwo mengo babikubwira umengo vyakorewe abandi bahandi. Ico nico nagira garuke kubera ububeshya bariko barabwira abantu, mwebwe umenga ntibibaraba, ikibi cakorewe bariya, mwebwe nimwinumire. Nama ndabivuga kenshi, ukabona ikibi kiriko kiraba ukamenga abo gikorerwa si wewe, ukakireka ikamenyera, umenye ko ico kiriko kirakwegereza. Bijya nyene ubona ngo ni ivy'abandi bakure, ejo ni wewe bizoba biriko birashikira. Intwaro y'agahotoro nta numwe isiga, tukwiye twese kuyigwaniriza hamwe atawuvuyemo. Yagarutse gose kuri ibi byashikiye Mare gose, kumbure ako ntongeye ko igihe nayiko ndabivuga naha ageze muri Kenya amaherezo yiwe ari mu gipungu. Hamwe navuga umwe yamusengera wa mupasiteri yaja kubako, inyuma muri ambasade baratinze bararungika umuntu amutora aramutwara mu bitaro. Rero umwe hamwe wa muntu agiye kumura mu bitaro, ubwa mbere yaramubonye, asubiyeyo bukeye aramubura, arabaza ati wa muntu ari bamubwira ati vyaraheze bamaze no kumuhamba. Gute umuntu yaje viwanje yoba yapfuye byose n'ivyo kumuhamba bikaba vyaheze, mutampamagaye jewe yaruwi wanje ntamenye ivyo ari vyo. Rero harimwo amakuru avuga ko no muri ivyo bitaro ashobora kuba
yicishijwe oreye bamusize ko umudo baramu sinibuke mu kirundi ngene umuntu abivuga sinzi ko ari ukuniga uko ariko bamushyirako ku buryo umuntu atinda agapfa. Iyo niyo makuru naronse kuri ico. Kumwe Mutambonimpa yaravuze ati bari bamurungitse muri Kenya kugira bamwicireyo, bihuye n'uko kuntu nayaronse. Kwa Demokrate hariho utwagiye turansiga, araza kumfasha mugezaje turi kumwe mu kiganiro aca vyishura we abaye yavyanditse. Ariko akanyuma nafashe nakayavuze ati ubwo nk'ibi vy'amassurance bavuga ntibiba bisigura ko muri iyo miryango y'abakuru nabo bashinze amasosiyete ya assurance bashaka ko abantu bose boja kubashorera. Biri kumwe vyose. Ku ruhande rumwe impanuro yoyo niyo abarundi ntibamenyereye kuja mu assurance, kandi ni ku bintu vyose, yaba amazu yacu usanga atari assuré, yaba iyindi migambi yose abantu bakora usanga atari assurance. Ariko nibaza kwico kugihimiriza abantu bakakimenyera ko atakibi kirimwo. Mugabo ku rundi ruhande ko rimwe na rimwe imigambi CNDD-FDD ivuga kenshi bifatanye n'ikindi kintu baharuyemwo inyungu zabo, naco nyene kiriho ko bariko barashinga ama assurance yabo, naco nyene kiriho. Ico kiriho nticari kibi, zigwiriye zigafasha, ico nticari kibi. Mugabo bene ivyo biharuro birabaho. Ni nk'umuntu yambajije ati ubwo ibi tubona igihugu cose bavuze vy'amapave mwaravye ko ata mutegetsi wo hejuru ari ariko arazigurisha izo pave? Ntavyonze. Ariko ico umuntu yokunguramwo ngaho nuko abarundi aho bageze ubu bibagora gose kwizera ikintu cyose kivuzwe n'abategetsi b'u Burundi. Bagira bati aha ikinyegeje tutazi kiriho, ni mudufashe kukirondera. Nico novuga ko ubu maze kubona bikuru mu byo numvise, novuga ko nivyo. Murakoze. Mukanya nagize nti hariho amakuru ko acana cyane ko kumbuga murukana bumenye ko hari yindi soko yobe kirasha, hari amakuru mwamaze kubironka. Kubera ko ndi cyane mu kiganiro sinakurikiye abo bariko barampa amakuru, hamwe vyoshika nkaza kubibona imbere kw'iganiro gihera, ndaza kubigarukako. Ego murakoze. Faustin Ndikumana, hariho utubazo namwe mwabajijwe mufata akanya mukishura, tukaja dusubira kwakira uwundi mugwi w'abandi banywanyi. Ikibazo ca mbere yabagize ati mw'ishirahamwe ko mukangurira abarundi guhindura ivyiyumviro n'ingendo, muremeza yuko mubona ko abarundi ibintu vy'amakori batavyumva canke batabona neza yuko amafaranga ari ayabo. Muramaze kubahimiriza kugira bavyumve, bagire iki, babitahure. Ico kintu ico no gitwara ku ntuze nyene zibiri, ku mico ibiri. Ubwa mbere hoho si ibintu vraiment umuntu atobona ko mu Burundi hari bariko baravuga les caractéristiques d'un peuple, cyangwa kuvuga ati ukuntu abantu biyumvira ibitwa ngo mentalite. Mu Burundi vraiment biri mu bihugu ura mentalite ya ico bita conception monarchiste du pouvoir iracahari. Ni mu bantu nyene b'abanyagihugu no mu batwabo. Umva mu Burundi uracabona ingendo yo kubona yuko vy'ukuri umuntu ajejwe ikintu kubwirwa ari bwo bwose, hari yahishirahamwe atwaye, hari komine, hari ubushikiranganje, hari urwego rw'igihugu, kuva hejuru hose umengo babona yuko ibintu bagiye kurongora gutwara umengo ni vyabo bwite, bakitiranya kabisa ivyo mu nzu iwabo n'ivy'igihugu babajejwe. Ico kiragaragara. Kumwe bavuga bati umwami kera baramuhereza, niba atanga amatongo ntiwayanyaga, ni kurya ivy'umwami ntibaharura, ntibaraba, byose bigwiwe biba bene bakavyumva uko. Mugabo gatusanga rero mu banyagihugu nabo nyene hariho benshi babisasigira uko. Uburorero ni bwinshi aho bumva yuko umengo ivyo umutegetsi yagize kirazira kuraba, hamwe bavuga kirazira kuraba ku isahani y'umutegetsi. Urabibona kabisa ko iyo ngendo ari ingendo ikiri mu kandi ibangamira cane gutera imbere kw'ibihugu, kuko ahandi baba bamaze gutaha ico bita l'argent du contribuable il sacré. L'argent du contribuable ni ikintu kiza, ni ukuvuga ifaranga ritozwa mu gihugu cy'igihugu ni ikintu nukuri cubahwa kikagira kitegeza kubahwa, kikubahirizwa cane. Umugabo rero ubiravye ukaraba ingene bimeze,
urabona ko intambwe ikiri ndende. Ibyo kuvuga ibyo twarakoze, twarigeze gushiraho kampanye twita notre argent notre droit, ndabyibuka mu 2014, twigisha abantu yuko ikora icarico, gutanga ikori, ukavufaranga iko ava makora y'abanyagihugu ari batuza kura bimwe yakoreshejwe, bakabikurikirana. Ubundi udashobora kugira ivyo, hari ikintu kiba gihaze n'iterambere ry'igihugu, kuko n'abahinga bose bavuze ko igihugu bitera imbere. Hari ikintu bita cama kigarurwako n'abahinga bose, ari za Banki Mondiale, abahinga bose, igihugu kiza gutera imbere kibazo nico bita discipline budgetaire. Discipline budgetaire ihagarara kuri ivyo bintu by'uko ifaranga bitozwa mu gihugu yubahwa, kandi iyo igiye bakarikurikirana bakabona ico ryakoze, hakaba controle strict. Ivyo rero urabona neza ko mu Burundi ivyo ntabihari, uwo muco ntawuhari. Ndetse n'izindi structure, ibindi bigo vyategereza gufasha muri ico gikorwa, ari nk'ubugenduzi bukuru bwa leta, ari nk'iza Cour des comptes, zategereza kubikora ku izina ry'abanyagihugu n'amashinga amateka, uravye uburyo zironka, ingene amategeko yabo yubahirizwa, ingene nk'abantu b'amashirahamwe aza kudepoza amadepo muri Cour des comptes, aho Cour des comptes ishobora kuraba amafaranga ngene yakoreshejwe, urabona ko bikiri hasi. Ni ibintu twe tubikurikirana nk'abahinga babona tuti mbega ibi bintu tuzoyivamwo ryari. Bagaheza bakibagira yuko abo bantu bose bashaka kwinjiza imitahe mu gihugu, bashaka gutuma igihugu bogifasha kikaronka uburyo, babanza kuraba ico bita capacité institutionnelle y'igihugu, ubushobozi. Banki Mondiale yaho itanga amanota kenshi, baraba ico bita nzeyi, baraba ubushobozi bw'inzego, CPIA, umucoza ngo ni Country Policy Institution Assessment, baraba evaluation y'inzego zishoboye. Ugasanga Uburundi bwamana amahera make, tugamana amanota make. Vyumvikanire ko ngaho bashaka bafite kirya gihugu nta mahera twokijanamo menshi, kuko ubushobozi bw'inyene amahera tunganywa, ingene bayakontrola, inzego ngene ziyakontrola zigenga, l'indépendance des institutions de contrôle, ingene inamashinga amateka zishobora kontrola amaleta,